burya rero hariho icaha ceranda, hariho icaha ceranda. Nararenganije ico gihe nace vuga umushoferi genda ashitse muce mupfunga umushoferi wiwe muce mubaza igere vyagenda wawundi akazi na kimwe kuko yo mwigisha yo hava mwigisha umushoferi acavuga ati vyaraje ati mbere ni jewe naciye ndabipakira mwabishize he twabishize iwe kugira ntagiye uzobibona tugiye gusakiwe uca usanga niho biri nimumbwire ufise rero abakozi ba leta bameze uko ukaba ufise n'abagwiza tunga bameze uko ico gihugu dushaka mu 2040 tuzokironka ugacukura GPV witi uwo muntu yahovye agacakura V witi nuwahe agacaca kugura inzu muri Canada nuwahe uwo yahovye agacaca kugura inzu i Dubai nuwahe abarundi bavuga bati ndakwifurije gutera imbere nk'umuzinga. Umuzinga no kuvuga turazi carico mu migenzo y'ikirundi, ariko nanje ndiko ndavuga uko fata ko abarundi bose ni nka kujya kw'inzuki, umwe wese aravoma aragira iki akazana mu gihugu. Mugabo rero nce ndabibutsa no n'icarico gusenyera ku mugozi umwe, ko abarundi bama bivuga gusenyera ku mugozi umwe. Tera imbere nk'umuzinga barazana gusenyera ku mugozi umwe na twese murumva turiko turonderera ubutunzi igihugu kugira igihugu kibe igihugu cifise. Twaramaze kubona igihugu cifise ingere kira kimeze umwene igihugu ingene abameze. Gusenyera ku mugozi umwe rero dushake tufata akarero kera ngaha mwebwe abanyagisagara ntimwashenye, mugabo ndazi yuko hari habavuye iyo naje mva na jewe bazi gusenya icarico. Abantu bakunda guharira hano banze ugombokwe ni bangahe barundi kuko utashenye ntabtumenye inkwi umwe aca wundi hagacaha bose umwe wese ukwije ugombokwe agacazana hari ahantu muhurira ucushira gaha wowe izi wawundi ziwundi zi hanyuma gushikaho mukwiza inkwi aho mwamuvukana muri nka batanu canke mwasaga mu bantu mwagiye gusenya. Abatamu umuryango umwe rero bose zangwe bashika batura mu rugo, izo nkwi zicanira inkono imwe. Bwira we washenye ubundi ari gusoroma ubundi ari kuvoma, haba mugacanira ya nkono ihiye ikaribwa n'umwe. Ngomba vyogenda gute? Ngomba vyogenda gute? Ihiye igaciribwa n'umwe. Abana bakunzi binda rero birakunda gushika gusenyera ku mugozi umwe, izo nkwi mwazizanye zicanira inkono ya mwese kandi murayisangira. No mu gihugu rero igihugu kimaze gutera imbere, mwebwe umwe wese yagiye kuzana muratanze amakori yanyu agiye mu kigega ca leta. Ico kigega ca leta giteza gukorera bose. Amabarabara none barabara uravuga ngo rizocibwamwo na naka cana naka, uravuga uti ibi bitaro ni nakazovyivurizamu gusa, uravuga ngo aya mashure ni nakazoyivurizamo gusa. Nuvuga yuko ca kigega rusangi mwese mwazanyemo nico kica kiza gukora vya bikorwa vya bene gihugu. Nico gituma mu Burundi ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu muyitegere neza, ni iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Twese turasenya tukazana, igihugu cateye imbere gica kigaruka kikateza imbere abene gihugu bose. None atagiye gako mukeneye amahoro n'umutekano kugira mukore ibikorwa vyanyu, atagiye gace igihugu kihari, umusoda azohembwa niki? Azofungura gute? Umupolisi azofungura gute? Bwira ujya mukozi ahora yamakurindiriye kugira ngo akugirire ikintu ukeneye, azofungura gute ko aguma arindiriye mwebwe?
ujya mwarimu ariko arigisha ko atamwanya afise wo gukora ivyiwe ariko akora ivy'iwanyu azohembwa gute? Nico gituma mubona tugwana ingwano y'intwari rereye kugira ngo ikigega cy'igihugu kiramire twese kandi rero n'utemeye ku ico kigega cy'igihugu kuzanamo abamenje bivuze ko cyamuhava mu vyumva nabi abagweza atunga ntibibagwa neza. Ndabwiye yuko utazana ikori abamenje. Mu minsi heze mwarashavuye mushavuye mucavuga ngo murigiriye hanze ngo mujanye ngo iyo mitahe ngo mugiye ngo turigiriye gukorera hanze ngo mu Burundi baratwangiye ko batwangiye kwiba turigiriye. Ikibazo nabajije ni kimwe, mbega aho hanze mugiye umutwe ugaragara canke mufasha amahera mu kuri Burundi murayajanye? Mbega aho hanze mujanye amarundi canke mujanye amanyamahanga? None sayo wifite igihugu aho umuntu asigaye yihaye umugabo hari umusuma ngo ndagiye kubaka hanze wayakuye amajanye ko yakuye i Burundi nyene arujanye hanze. Mbega aho hanze ugiye niho bemera fraude, niho bemera ibiturire? Turaze tuvyumvikane. Je nabonye mushoha mwashavuye ngo turagiye. Ndabwire igihugu gitera akagere mugaco cyo gutera umugere kandi urarariye mugabo wakagere kawe ni gatoyi cyane muca uva ngo urumva rero ngo bagwiza atunga ngo bariko baraduhohotera. Umbwire neza wowe nyene baguhohoteye. None jene mumbwire nabahaye akarero umuntu yita umugwiza atunga kuko avomye amazi ku irobine y'abene gihugu agacaza kuyashira mu icupa agacaza arakugurisha ku bene gihugu nyene. Umubujije agaca avuga ngo ndigiriye ngo nakare ngo ndahomvye ajanya yahe ajanya mwe y'abene gihugu nyene. Ahubwo tuzoca tubacira urubanza, tuzoca tubakontorora. Nitwemere ubu ni intambwe nshasha ni hakuja cagihe twari mu magume. Hari ivyo tudashobora gusubiramo tuvuga tuti ibi tubihaye umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira. Hari ivyo utosubiramo inyuma mugamwe yibuke narabwiye uzobandanya inyama mbisi izoce byo yibuke. Sinabivuze mwarahevye, sinari nabivuze uko nyene inyama mbisi uzobandanya nabwiye duca umurongo uzobandanya inyama mbisi izoce byo yibuke. N'ubu ndabisubiyemo mutabihagaritse no mu myaka 50 heza zoja kwaharura muhagaritse ubifitiye mu gihugu reke kuba gitera imbere. Erega bijya nitunga ry'igihugu muriko muranokeza bibabwiye duca umurongo bane ba mama kugira ngo tufate urugendo rwo mu 2040 n'ahandi ho tuzoshikana turi mu kajagara kabona aho umuntu agenda agahenda bo muri obere ati ntumparurire ibi aya mahera miliyari 5 twivye duca tugabura. Umugwiza atunga yuba ukakitwa umugwiza atunga agahenda bakozi bo muri obere ngo wewe bajya ba verificateur. Erega nasanze mwiba mu nzira zibiri muribira muri douane mukongera mukibira mu matax center. Nitwiga turaryo muragenda ijya ikipe de verificateur mugaca muyibwira muti ureka tuvyumvikane. Urabona nari gutanga miliyari 5 muri leta none reka twumvikane nkanjye muri yari dumwe izi zine twumvikane gere tuzigabura. Ivyo nivyo biba kuri douane naho uturabona nzanye ikontenere 5 wowe andika 2. Ivyo navyiboneye muri urugamba ndimo aho twasanze imodoka imwe baharuye igice kimwe ikindi ntibaharura mugaca mwumvikana mukabaha igiture mugaca mugabura. None twoshika mu 2040 gute dufise abakozi b'igihugu bameze uko dufise n'abagwiza atunga bameze uko? Bisa nuko umugore n'umugabo bo kumvikana bati wa mugore we ko twimbuye vyinshi
ingo tubirige ibivyana ntibironke namba. Ega mwamubwita ivyana kuko umva ntimubiki bakeneye. Umugabo n'umugore bumvikaye bati aya mahera tuje tuja kuyanywesha inzoga tugende tuyakoremo ibintu byose dushaka mugabo abana ntibaronke ko n'ifaranga nari. Nibyo rero umugwiza atunga agenda akaja hamwe n'umukozi wa leta bakumvikana bati igihugu ntikironke na kimwe mugikimbabaza. Iyi barabara ribomotse mwebwe nyene mufise ibiduga vyiza nimwe mutangura kwidoga ngo barabara rirabomotse ngo amabarabara ni mabi. Si mwebwe nyene hariho utuntu twishi mukora duhombesha igihugu mugabo mwebwe ntimubimenye. Ngo amashuri ni mabi, ngo abana ntibagira intebe mu mashure, ngo abarimu bahembwa nabi. None mwebwe nyene ni mwebwe muhejeje kuvyica mugabo ukaba ari mwebwe mwidodoga. Ayo n'amadefo maze kubona. Ego nivyo hariho n'ibito mu bakozi ba leta aribo babahenda ngo ndakwereka ingene twibabuka, ngo ndakwereke hariho mugama yeriyo ndabanza kuyabona ni menshi cyane ku buryo ngira ngo ibyo woroshe. Narabwiye ingene umunsi umwe nabwiye umuntu hariho fraude za kuzi sahizi n'izi mw'ijoro sahine y'ijoro genda utegere. Hanyuma aragenda baca bariyumvikanira barumvikana neza imivinyu ingene ica iza neza ahubwo aca bariwe ayescorta uwo nyene natumye. Bukeye mu gatondo ntivyagenze gute ngo ntacaje kabisa ngo narindiriye ndabura. Hanyuma cambwira umukuru wiwe ntimutumeke ikintu kimwe nikorera. Burya rero hariho icaha ceranda, hariho icaha ceranda. Nararenganije ico gihe nace vuga umushoferi genda ashitse muce mupfunga umushoferi wiwe muce mubaza ingene vyagenda. Wa wundi atazi na kimwe kuko yo mwigisha yo hava mwigisha. Umushoferi acavuga ati vyaraje ati mbere ni jewe naciye ndabipakira. Mwabishize he? Twabishize iwe kugira ntagire uzobibona. Tugiye gusakiwe uca usanga niho biri. Nimumbwira ufise rero abakozi ba leta bameze uko, ukaba ufise n'abagwiza atunga bameze uko. Ico gihugu dushaka mu 2040 tuzokironka. Tuze turira abatumaramare reka utamaramara ntabazokira, utamaramara ntabazokira. Aha twaje kugira dusesangura ibiturimwo kugira duce tubiheba tuve ngaha twigirira inama yuko kuva ubu tugira dukorere mu muco. Erika n'akamaramaza kukubwira ngo wewe akira utwaye amahera imiliyoni 10 z'amadolari ugiye kugura ibintu Uburundi bukeneye yaba imiti cy'abigitoro abifumbire abiki. Hanyuma washikayo aho kuzana ivy'imiliyoni 10 ugacuzana ivy'imiliyoni 3 ugacuzana nga. Hanyuma ugacufata za miliyoni 7 ugacuzipakira ivarize ukazizana mu gihugu ugacuva ngo marché noir nasaza niza bagwiza tunga ugira ngo nabagwiza tunga bajya bakoze zijya marché noir n'abagwiza tunga. Oya izanyu nimwe mwivunjira ntimuzosubire kumpenda kugira ngo ntaboneke turasi. Yabahakarorera mwebwe muraza mukemporta bakubaza bati none we ko muri declaration yawe ari nko ngo ya murumva wayanayikuriye kuri marché noir. Uti none wompa n'akadokima kerekana ko wagiye kuvunja kuri marché noir, wompa agapapuro kamwe kerekana ko wagiye kuvunja kuri marché noir. Oya urazi ingene tubigenza ariko sosoka niwe wayazanye mugurishanya no hagati yanyu mugaca kuvuga ngo marché noir ngo prix ndende naho nimwe mubigira. Sibabishibeye umuntu bakamuha ideni bamuhaye credit agaca agenda kuya plaza mu yindi banki. Renza ndabwira amakosa umuntu ukorera namwe
ugaciyakura muri banko ukajana muri BGF canke muri BC ugaciya plasayo igihugu nico cayaguhaye uciye wunguka utakoze vya bindi bategerezwa gukora. Ivyo biraba abandi bakatwara muhira kuyanyerezayo kubera iki namahera mu biturire. None bumva za miliyari zitanu muzigabuye ntimuca muzitana muhira kugira ngo tuyabone kuko ari igiturire. Mbega bishika gute ko umugwiza atunga adeklara ko yahovye muri finance mbe muvyita ngwiki ngo niromize namba ari biki sinzi ibintu mubwira ugacukura GPV witi uwo muntu yahovye agacukura V witi nuwahe agacaca kugura inzu muri Canada nuwahe uwo yahovye agacaca kugura inzu i Dubai nuwahe. Ivyo byose nivyo tubona reka turabibona byose turabifise. Icyo twandabwira abane ba mama ni muco umurongo kugira inyama mbese ntivyo uriyumye reka tujya tumwaguze hanze twakorana n'ibihugu tukazigarukana. Rero utagira inzu hanze acatava ngo hari abafise inzu hanze murazifise. Ikimbabaza nuwo mwumvikana uba hagati y'umugwiza atunga n'umukozi wa leta kugira bibe igihugu. Odekaringa odeka yajega hajya n'ubona ujya baodeka no mubazana mu mwaka uheze washoye ikawa zingana iki wari ufise umwimbu ungana gute washoye izingana iki nyereka amahera yinjiye n'atinjiye. Odeka ko ari huri ikawa zose z'umwaka uheze urazishoye zose zarashotse hasigaye izingana iki wereka ko hari hasigaye izo ufise z'umwaka uheze ugifise muri stock zingana iki bingana gute itoni ibiro amajana ane jewe ngende munyene mfate stock yakawa ku mwaka uheze ahantu kati sawa reka nzobereka ubunyene caja guhinyuza ejo nzobahinyisha yicarire sawa ntabivuze mwumva ndibira amajana ane gusa jewe nkifatira ikawa y'umwaka uheze itarashoboka ncaga zitwara ni banje zizwani zubaze zuba nitore ibintu biba byose ndabizi ndababwiza ukuri. Bebe naringa bebe narihe aringa nta hantu na hamwe nta bebe ndababwiye murababaje cyane abakozi ba leta ni mu barenge mwebwe nyene bagwiza atunga ni muvurya amakosa abakozi ba leta bakora muyashiraha muyavuge kandi ari mwebwe nyene mukora. Ego ingorane ntimushaka kuvuga ayo makosa kuko mukorana nabo. Ubu dukeneye kugira urunani ntagiye n'umasubira kuducamwo dufatanye ubutemeye ko dufatana mu runani acavamwo kuko si mugwiza atunga n'umukozi wa leta atarimwo. Hasa kamara amazi aho kubona umugwiza atunga afungwa kubera fraude none usubira kwitwa umugwiza atunga wahe uriko wicitunga ry'igihugu uburi umutabatunga. Murazi nkunda kuvuga hariho abagwiza bukene ubu hariho n'abatabatunga n'abagwiza atunga. Abagwiza bukene n'abatabatunga abo kabisa ntituzobemerera muri iyi nzira turimo ntiruzobemerera. Bene yarantwengeje abantu bise urumogi bise droge. Murabona za nzoga abagore bakunda usanga urucupa igihande kimwe cirabura ikindi cera murakibona basutse bigahurira mu kirahuri. Iyo mvireje nk'ubu ndakiguze muri duty free ngaca nshika gaha bagaca abapolisi bagaca banyagiriza ko ari droge nzanye bagaca baza gupimisha muri BBN kandi BBN kabipima bikiri muri ka gasashe nyene kugaye guki ugachoba ngo ndafise ba fonctionnaire ngo muri BBN jewe naragiye muri BBN jewe nyene navuyeho
navuze nta certificate mwe noba none mwebwe muzo certificate abandi gute namwe mutari certificate babaze ariko nababwiye icambere karabahinga ntibari kubaza gukora iwabo laboratoire none kakuze basi kwidesinfecta bwa bije muri laboratoire bisabiki tuvugisha ukuri gushira twatundi bashi umuntu yohonyoramwo imbere yo kwinjira muri laboratoire bisabiki wewe urashaka kujana produit yawe yari nziza ahubwo bakaba bari bayicafuza rero abagiye abakozi ba leta nta kabanga nzobibira kuko nibo ba mbere banduhishije erega burya iyo baba bari seriye namwe mbere mwo baseriye none so akwemereye ko musangira ni wowe pa umvikane none se leta mvyeyi leta nkozi none so akwemereye ko musangira we wa mwana niwe wanka atari we yazi none mwe bwagwiza tunga jewe ndinze nkorohereza wewe wocuvuga murakoze amakosa kandi ndagufyotera kandi kabwira ngo uzozana kontenere wewe ngo uzozana kontenere zitatu urashiriramwo zibiri izo zitanu zose tuba nivyo kwa neva ibi bintu byose nivyo kwa neva bacha mu bukuru w'igihugu ntawe umutoza ikori ninda yababwiye ko umukuru w'igihugu aratabikora nta numwe ari hejuru y'amategeko nta mutegetsi yigeze gufunga abamufatiye fraude dabeje nta mutegetsi yigeze gufunga muri ombera bafashe fraude yagize bijya byari byiza bamwemera igihugu mu kigure bashe bamwemera umugabo n'ubuzira ukuri bakavuga bati ujya yafunzwe muri sanzo ya Charonge Kidali ombere baca mu Kidali naramuhaye Kidali Claude ntiyari bwazi yari domicile yari ministre yari wewe waramuhaye Kidali ujya nakwiye ku Charonge Kidali kuko numumarati kuko yaremeye arakora akazi nk'uko gategerezwa hanyuma ubundi yitwaza igikenya aramufunga hajya ujya n'umumaratiri wari ukwiye guca umugirira akantu gapfuma uvuga uti basinzo guhikoje nk'iminsi 5 cyo gukora utwawe beja abakozi ba leta baremera gukora ibibateza imbere umunsi umwe nari deje basohojeya hanyuma abakozi usanga ni benshi cyane ntangura kubatunganya neza ingene bokora mu rutonde nsanga uzokora iminsi myinshi mu ndwi azokora iminsi 4 cyaravuga nti baratomboye basha urazi guhembwa indwi wakoze iminsi 4 gusa mugabo barayagiye kabisa ati nzoguma ntonda nawe atacomaze gukora niho ndaperereza bukebuke cyasanga turabagaburira saa 6 ati usihije uhovye abona turi bitoba nizo twazabwira iki gihugu turiko turacubaka gushaka nituvyemere mu kirundi twatuvuga ngo emera kabura kuze nitwemera kabi twakoze hanyuma duce turuwa tuti kuvubu turihanye kugira wihane neza urisuzuma hanyuma ukirega ugacuhakara kutazobisubira uca wibera umweranda none natwe turiko twisuzumye twirege haba twireze duce turuwa tuti kuvubu niho hariho ahantu inzego z'igihugu zibononera shira habona tuhavure hariho ababankiye narababaye cyane ingene banki ya Repubulika yasambuwe barorera ntibapfume barengana baterega igihugu kirasambutse yarasambuwe ikibonana neza none banki isigaye yifata nk'ibanki ziwanyu izo z'abadandaza ibanki yifashe nkabaye commercial gasigara ari iha credit mwebwe ababwiza tunga ntiba yahindutse umva ikibiri banki y'igihugu hajya mu bisanzwe mwazi guca mukorana mukagira memorando mukarugikira umukuru w'igihugu muti banki
inkuru y'igihugu irasambutse muga ntavyo mwagize ko mwavuga ngo niko bimeze. Ubu rero nagira ndabwire aho duciye mu nzira mbi namwe ni mudukosore. Ikintu cyitwa transparency nico cyambere gikomeye. Twaracumuye mugo rero tuje gukorera mu muco, korere mu muco. Hariho abantu bari barabonye ko abakozi ba leta bahendahendwa, igihugu barakimara baconka bakiki. Iyo turiko turanyinyana n'aba banke mondiale niho barambwira ngo ubutare ndababwiye ukuri bacamba bose bumigwa. Nimwiyumvire amatoni yashowe ya tererare mu Burundi, si amatoni arenga amajana ane. Nimunyereke idolari rimwe ryarinje mu Burundi rimwe, nta na rimwe. Ngize ngo ndavuga mwace munyirukako ngo ndiko nirukana bagwiza tuka, siko mwavuze ngo abanyamitahe ngo ariko arabirukana nabirukanya amanja hehe ko ndabwira banzumpe icyo wakuye. Banke mondiale yaduhaye amahera kugira ngo duteze imbere igiterwa c'ikawa, ikawa zitera imbere ngo mugabo ngo ni do privatize. Yo niwo mwaka bene gihugu bataguye kurandura ikawa. None nk'ubu twabaza tuti ajya amahera ya banke mondiale twereka aho yagiye, imivyaro y'ikawa yatewe n'ingahe. Iyo abagwiza tumurumva bari barose ivy'igihugu baca baratwara baraheje kuvyiba, abene gihugu ntibarose ifaranga na rimwe. N'inguvu baba bakoresheje mu kurima izo kawa baca bavuga bati hako ndimi kawa nori n'ibitoki. Akabaye ntigatanguye kuduga aho dusubiye kuvuga ngo tuti leta ni ntikurikiranire, so gatanguye kuduga hajya n'ubu ntituraheze ko turaca biharura neza. None ibindi bihugu byo bishorera hehe ikawa ku buryo twebwe abiwacu aribo bogurirwa make, abo mu bindi bihugu bakagurirwa menshi. Ibi byose ni ya defo y'abakozi ba leta. Abantu baravuga ngo turatinya ngo biganiro hagati y'abagwiza toga na leta. Murumvise batazo nti ibi ndiko ndavuga hari naho mwe mutari kuvyibagwa ko bari kuvuga ngo naka nawe ngo ndamuvugi. Ndabibavugiye rero ivyo mwari kuvuga ndabibavugiye. Mwebwe mwodufasha kurereka mugabo urumva namwe murakopera, muzorereka gute kandi namwe mukopera? Ibi byose mugabo nakahise kabi twabayemwo aho twari tuzi ko igihugu ari ico kuribwa. Ugize bakwe bakaguha poste wavuga uti ndarose kurya no kuryama, no kuvuga umugwiza tunga nawe yacavuga ati wa mugenzi waje arashikiriwe nanje ndarose kurya no kuryama. Niko byabaye. Ubu rero ivyo byose turabifuse dutanguye bishasha, dufata urugendo ruja mu 2040 tumeze neza. Urugendo rurakomeye. Muti none amatagene tuyikure mu kanwa ukunye. Ndabwire igihe natabahugwanya ibiturire nibi bya malversation, je nari mbere ikibazo ni nkobo ntibantwenga bateye nani ageze aho yarashikiriwe nawe arye none aciye abireko mutunze naje bantunze. Nari mbwira umukuru w'igihugu yokena gute abene igihugu bose batunze. Je ndaze ko mwopfa munge muri none muzonge muri biki mudatunze. Reka ndonde ritunga ryanyu mwese mutunge, muzoca mwese ndabona muza mwikoreye agacupa k'umuvinga ati mutama nawe turazi yuko nyotewe. Mugabo mudatunze muzoza niki? Abarundi bose n'abazo batunge bose. Je nta murundi nkeneye yuko azoguma asegerereza kabisa. Ego hari abantu wenga bavuga ngo mu bihugu ngo mu bisanzwe hatunga nk'abantu nka 20 gusa ngo bandi bagashaka bakabakene. Je sindavyemera. Igihe hazo hari mwene gihugu ararubusa turatera imbere. Shaka ufise miliyari igihumbi z'amadolari washaka, mugabo hakiri umwene gihugu akirara mu nzu mucari nk'inyoni avirwa. Mu gihe azakira umwene gihugu adashobora kuronka amahera kujana umwana kw'ishure ngo agure agahuzu keza k'umwana, nawe uzombwira ngo Burundi ntuzabona atera imbere. Kandi ndazi ko bishoboka. Igituma nzi ko bishoboka niki, ndaba Uburundi bwo mu 2005 ingene bwase, ngaca ndaba Uburundi bw'uno munsi ingene busa. Jewe ndabona neza
yuko umutahe dufise uwo munsi tuwukoresheje mu myaka 10. Ivyo tuvuga ngo vyo mu myaka 2040 je ndazi ko mu myaka 10 twova hasi Uburundi tuvuga mu mwaka 2040 tuba twabishikiriye. Je ndazi yuko muri 2030 ubunyene twova hasi ubunyene ubu ntidusubire kurya ibiturire, ntidusubire kugira amarealization economique, twese tukamenya ko dusenyera ku mugozi umwe, tuzana muri wa muzinga. Ndababwije ukuri mu myaka 10 Uburundi bwagurutse. Genda murabe uvuye Bujumbura gushika Gitega, murabe ingene byari bimeze mu 2005, murabe no musi ingene hasi, murabe inzu z'amabati mubona ntihari nyakatsi mu 2005, nyakatsi gusa. Uno munsi mbwira hari inzu nyakatsi muri mubona kuva Bujumbura gushika Gitega cyangwa kuva Bujumbura gushika Ingozi mu myaka itarenga ibarabara rya Ruyigi turyubatse ryari rijya kaburimbo ubunyene. Genda murabe ubu kuva Gitega gushika mu Ruyigi ingene hasi amazu. None hari umuntu yubaka inzu atari dividend konveka? Ninde yokubaka inzu y'amabati yarayoboza? Ninde yokubaka inzu y'amabati umwana ntaje kwishura? Bijya byose ni ikimenyetso cy'uko muri uwo mwanya mutoyi abarundi baduze. None twadugizwe n'umutahuwe. Mbwira rero ubu mutahe dufise ubunyene ubu twoca tuduza tukavuga tuti tugira tukoresha. Hari imyaka 5 yohera. Ikibi mauvaise gouvernance. Ujya mauvaise gouvernance niyo ya mbere yica igihugu. Ico ituma nasavye uwo mumama ambere ya ambassadrice Banki Mondiale dufashe kuri digitalisation. Idufashe kabisa ukuri tugushira habona. Abo bagira ko bariko bariba itararizo bari hejuru yabo. Turabe iyo bazokwiba bashira. Abo bagira iturire itararizo bari bigaho tubibona. Yemwe ntabwo uzoca ubwenge umeze gute? Mubucura turi munsi y'urujo. Ndazi yuko abo bakozi ba leta ntiba iryo jambo rirabagamira. Kumva digitalisation rirabagamira ndabizi. Aba niyice jewe nyene. Acava ngo yibagewe utayoroye. Nzofuma ngomba kuzogira comité national de digitalisation kwa Ndayishimiye muri presidence. Tuza kuvyikorera mu ministeri wanyu. Mu ministeri tugende tuvyikorera twebwe nyene. Turabuzopanga. Tuza kubikora ubifuta tukwirukako. None ko tuzoca tumenya ko ari wabifuse. Hari abantu bazorafata ujanyeyo ngo logiciel bagaca bafuta ka application. Kandi muzosanga bafuta imisi yose ka application kajanye n'amahera. Niko bafuta. Tuzopfuma tuvyikorera mu vyanye twe na premier ministre tuvyicare ko na vice president twenyere tugire komite tugera muri ministeri ivyaheze n'ivyaheze dusiga dushinzeyo imiguru ikurikirana. None twogira gute? Muharamuca mumva wamaheruzo yakura. Aba badufasha mu iterambere nico ndabasabye cyane. Mufashe cyo bone gouvernance niyo ya mbere ituma itunga riba mu gihugu. Bone gouvernance bose nta numwe yatunze akabone gouvernance. Yo rero kugira ishoboke ko twaba yabiyorobetse tukaba twaramaze kwandukirwa, reka tuza n'ubundi buhinga bushasha. Ucha tuzoca dukira. Ndanezerwa cyane iyo ndiko ndaraba abarundi. Burya navuze abarundi 90% n'abagwizatunga. Muze murabe none ayo mazu mubona hariya mu bitoki ruguru. Ayo mazu ntiyapfuye mu byo bakoze ni dividend. Je kamwe abagwizatunga. Rero tubarongore tubaje imbere. N'ahandi bo ndabona ko bamaze kuja ku kivi. Mwebwe mukomeye ari namwe usanga uyita umugwizatunga wa mbere ari ubutsindira amasoko ya leta. Agaca yita umugwizatunga wa mbere n'umukozi wa leta. Kuza ngo ntuma nje kugura ibi agaca agenda muri Samsung kugura ibyo twamutumye ama ordinateur. Uwo ni umugwizatunga canke Samsung ni bana bagwizatunga. Igare tuze turaraba
mbega ayo mahera yo mwunguka tubatumwe muyaca muyashira hehe? None nk'umuntu ashobora kunguka umuriyaridi mu isoko ya leta ntiyubake n'akayizine gatoyi ntagire n'iyororero ry'inka, none ngo uwo n'umugwiza atunga ayo mahera yajana hehe? Utwa ntaguze ibijipe bitanu jipe V8 ngo je ndi mugwiza atunga jipe zitanu V8 ututonda ngo kwejo natondaniye hirya hejo gatondaniye ndi mugwiza atunga wahehe? Umugwiza atunga nuwerekana ikintu afise kizari tunga agatanga akazi. Makabo mbona atsindiye isoko y'imiliyaridi zingahe ugaca ugenda uragara babwije ukuri tangura mwiyegera erega hazotera igihe n'amasoko ya leta nayo tubaza kuyatanga ku kibazo. Erega ntibigoye turashobora kubwira tuti wewe uzokunguka twereke projet uzoyakoresha hagaca higanwa ama projet ubutsindira isoko ya leta akaba ari ufise projet izoha akaza bene igihugu pourquoi ibyo byose twende dukeneye ko abene igihugu batera imbere. Amahero yakuye mu kigega ca leta urungutse uciye ugenda kuri ya soko yirabura mwama mufisi ugaca ufata ukarafura y'amadolari yose ugaca kugura inzu muri Canada urumugwiza atunga wahe? Dutegeza uzoza tubaza uti aya mahera wungutse ngo yajanye amajahe utwereke. Minister of Finance ngirangaranye turavyandika ivyo tuzovyiga cyayi mugabo namwe muraza muri biganiro muca mubeshuza mutoya ivyo uvuze sivyo turavyasa. Aha ndababwiye turi kumwe ngaha na code de marché public turashobora kuyihindura abashinga bateka niho bari tugaca tugenda mu kwezi kumwe mugasanga code de marché public twazihinduye byaheze byose ntibiva mu bene gihugu si bwebwe nyine. Ibiganiro nta kindi bije gukora atari ico tugire bonne gouvernance, amahera yinjire yose akayiciye ku ruhande hanyuma ayo yose acaza gukorera igihugu. None nk'ubu ko mwese mufise akanyamuneza ko tugira twubake chemin de fer muri mwese umaze kuvuga ati jengera shemwe umutahe nibanga nta mahera mufise mwicaye ko ngaho ko iki mutazaniyo mitahe twubake chemin de fer nayo dufubure mu camwe twabataye afise mugabe kugurira ibijipe V8 muri abambe. None ayo mahera ngo yazana tukubaka igati bijya barabara ry'indarayi n'ingoga kugira rihere n'ingoga mwamucumuye. Tanzania baduhaye itongo dry port hariya kwala muziki ngo muvuge muti je murambona ibintu birangora muri port de Dar es Salaam bikwiye ko bipakurwe bica bigende iwacu i Burundi kugira sintanje amakori hariya muri port mugaca muri pakira byabananiye kuzana ayo mahera mufise kugira ijya dry port tuyubake tarabanani. None simwebwe nyene rega muronderane simwebwe muzi ingorane tugira muri port de Dar es Salaam. None muvuze muti nibive ibonyene bishitse ipakurwe bica bigende iwacu ikwala kandi rero nibiro nasanze baramaze kubitwubakiraga ibiro biri zana ayo mahera twubake ijya poro iyo baki nimwebwe nyene ntimuze kurondera genda abwiye bicaye bagamira nari ntitwavuze gusengera ku mugozi umwe none gusengera ku mugozi umwe no kuvuga umwe wese azana icyo afise ndabwira abene gihugu tuva ngo secteur primaire niyo yanyu abene gihugu barayumvise kandi ujya murazi ibintu bishoka hanze ingene bingana soko mu bitwara mu binywa bigusa muri aka karere ndazi batawurusha gushora amavoka hanze twendazi ko Burundi turabambe genda mufatira barabara Bujumbura Gitega Kayanza hose muza gusanga ibiroro byuzuye ku mabarabara yose ajya bavoka giye hanze kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu indwi kundwi ubwo mubona amatoni n'amatoni ageye mugabo mu Rwanda bashoye amatoni make bacavuga ko u Rwanda mu export mugatwetwe ku munsi dushora amatoni n'amatoni nta dolari nimwe ginje andi obere no nsohoka iryo jambo sindaryumva nese wowe ujeje kumenya ivyo twe export
deja jeje commerce extérieur ari hehe deje commerce extérieur ari abaca bacuri ku mutwe yanda barondeye mwena hashaho ndababura murankerehera mugabo iyo muriko mugira vya video muragwira nka deje wa commerce extérieur kubona gashobora kuvuga ati aya mavoka ngira ntunganye neza ingendo y'esport incapable agashaka daragara n'amakarufati mu bantu wofu mugenda wambaye umupira umwe w'ijana n'itanu ntibyumvikana sinabwiye muri BBN nabahaye agateste ari nta nivyo ndabwira nabwiye ministre nafashe nembana umugwiza atunga kumwe na hana OBM nahanye BBN mu bwenge nembasa umugwiza atunga ivuga yuko ufise uri kuragira ama mashini yo kugira ifu minoteri akaminoteri gatoyi tugenda tugura ifu muri Azania tucicara muri BBN bagupimye BBN cijana muri Azania nyene gupimisha Azania ikiromoroga qualification hayo unaza kwa ntabako tedogiri jewe haja nta ubeshi wareshe tendo buswahili kabisa ariho nigeze kubwira ubuswahili abandi ko ndababwira ubuswahili bwaje je kubera ubu singisoma mu minsi yari narakunda gusoma cyane ndi muri faculté muri droit je naraba ibitabo twari dufise droit ku bitabo bine umenye nivyo ndamukene byari bitabo bine niyo washobora gutwara mu cumbi wawe muga nkabona yuko narimwe gutwara nk'ibitabo 15 nkabona none ko ari bike abandi banyeshuri nzoheza ibi nsanga bantanze biga ivyo mfise nabisoma gushika hasa y'ijoro hanyuma ku murango kaza gusoma ivyo muri bibliothèque vya bindi ntarifitiye uburenganzira urumva bimwe ndafise uburenganzira bwo gusoma mu ijoro hanyuma rero aca ngenda nkatura vya bitabo vyiza mwumve ubujanja bwaje ubuswahi ngaca mfata vya bitabo ngaca ja kubisomera muri poli B kwa babukene umunyeshuri muri droit abonye muri poli B ataraba hirya nkandaharaba ntamenya ko ari igitabo ciwe nkabisoma mwijoro kaja gusoma ibintu vyo mu cumba igiheze mugaku wa mbere baca bagaruka gushiraho ordre mu bitabo bagaca bigarukana saa 9 ntawantanga kwinjira muri bibliothèque je gushika vyo bitabo byose nteje kubisoma ubwo so Swahili no ico ari cyange cy'umuro ceranda cari gicumuro ceranda hariho ubundi nateye inkuru y'Ubuswahili bwanje narakunda umupira kandi narurira hajya kuri stade FF kiyaje bamaze nakishira karaho nagira ifaranga nari ngiye kurera umupira gusa kubera kuko umujana bakubita inkoni mu mbuga cyukorokera indani urayiriye wamuguzi yo nititi gobose no Swahili none urumva we kugira amahera mubuka mukunda umupira gacugendo karengera mu jana nkari hajye wundi hajya hagati yabo gaca hagaca zariru kajya utarashika kaguha inkoni ugacukorokera indani mugabo hari igihe wagira imana ugacukorokera ku mucandarume hari imbere nawe ico gihe umva nawe yaca akuyobora neza no hanze umva ukaba waruhiye ubusa ntakundi hariho ibicumuro vyeranda ariko hariho ibicumuro vyeranda umva rero namwe aha muza murampenda je nanje gaswahira je ndashobora kuzi wawe ntumenye ko nabonyoye ibi nababwiye abagabo bafata nk'ubumwe wewe remporse ibigori ubundi remporse ibigori agaca avuga ati wewe ntivyinjira nibigume muri po wewe nibisohoke nivyinjire wewe ucuruza ahengereye uhejeje gucuruza ugira usubireyo kurangura agaca wa wundi asohora ivyo ntibiba
ntibiba ivyo biraba reka kubesha mwebwe mwemporota murabizi yuko bashobora kukwanyira wewe bikamara indwi zibiri muri Paul mugo wundi nawe byagiye kugira baracuruza ivyo nivyo mukwiye kuba mudenosa ico ituma nabugurira WhatsApp iga nimero ya telefone kugira mumbwire muti turabire ngaha bariko baraturenganya hari je ubimbwiye ndakora kabisa sivyo ntabo ndatabara muri mwebwe nire Rwanda batabara ndabizi abantu baje kubera iki nuko nabibonye yuko ubugezi bwa nabi buriho hari cyose gace tuzoza turaganire rero twaje mu biganiro igihe nasaba uyu murongozi wanyu nti urabiha iminsi 2 nashatse yuko turonka umwanya koko wo gusesangura turabe neza ahantu tugwaye kugira ngo dutangure umwaka uza ukwezi kwa mbere tuza twamaze gucibarabara ryiza hamwe utononeye bose amenya bati ujya yatononeye atavyo gukekeranywa nayo umuza mumva ruva jewe bariko barantoteza mbe kutavuga uti jewe bafashe kutavuga jewe bafashe uvuga bariko banyirukako no vuga uti bafashe mugabo jewe naguye mwisanganya nasanze burya jewe urya nari na declare dukeyi none barafashe ari ikintu nabonye mwaranteye ikigongwe kuko iyo ayo mahera mwamaze kuyapangira umugambi mwayariye tuje kubishuza gacuvuga none je naho mu ndasa ndayakura he nta kurya ivyiba nobasha nk'ubu yomba ndi mwebwe nacagenda nkikontorora neza umwaka wo mukabana mukazovuma mugana babwiye nka muce mwikontorora bigaca bigenda neza burya twoca twibandaniriza inzira mugabo uzozara akozeko ncasubira inyuma uwukozeko ncasubira inyuma yewe utavyonone hagoma yiwaga wangira hari wamaze kubibwira ati jewe ati kweli ati narabigize kabisa ati gutibura ati naratibuye ati mugubu ni wamfatura chumbamba ati narabihevye ewe ndakunda abantu bene nabo umuntu avuga ati narabikoze kuko narabihevye je ukazofata none namwe ndabasabe irigasubire kandi kibabaje rero n'abadufashanya mu vyiterambere muhora muca mugenda mukabwira ngurumva ngo bariko ratoteza bakwiza tunga ntumubwira ivyo mwahora mukora bibi nuko naje tuvugana nabo mumenye ko atari muvugana mwenyene baje naje turavugana nabo nkaja kuburana na mwebwe mugabira babaje kuburanya umukuru w'igihugu ukaja kugoneka aba partenaire de development ukabahenda neza ukabazirika ku katsi bakavyemera none twabazi kuvuga ukuri mpaka tuje kuburana nanje nisigure murumva ngo baza mwamwege uja kwisigura ari mwe mwavyo naje ndafisa abana bamwe baba kambere bigaba